Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloys Bigirimana. President Joe Biden yaremeye cyo ku munsi wa kane ko Leta z'Ubumwe za Amerika igiye kongereza uruhara ifise ku isi mu kurangiza icyo yise imyaka 4 irangiye yo gufata minenerwe no guhungabanya imigenderanire mpuzamakungu byakozwe n'uwo yasubiriye Donald Trump. Biden yatangaje ko Amerika igarutse ku rubuga mpuzamakungu ko diplomasiya ariyo shingiro rya politike. Yavuze ko yavuganye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin kuri telefone mu ndwi iheze, amubwira ko iminsi Amerika yihanganiye Uburusiya irangiye. Yamusabye kurekura bidatevye umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny kandi atakirinze gusabwa. Biden yavuze kandi ko arangije ubufasha bwa gisirikare Amerika iha urunani mpuzamakungu ruri ku ruhande rwa Arabia Saudite mu ntambara barimwo muri Yemen. Yongeye ko intambara ibwirizwa kurangira. Ibi biri mu byo yemereye abanyagihugu mu gihe yiyamamaza. Perezida mushasha wa Amerika yavuze ko azogumiza abasirikare ba Amerika mu Budagi, yongereze igitigiri c'impunzi Amerika yakira zihunze ibihugu birimwo intambara ku bihumbi 125 buri mwaka. Ibitigiri Trump yagabanije gushika ku bihumbi 18 ku mwaka. Akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe umutekano mu rwandiko kasohoye ejo ku munsi wa kane kavuze ko gatewe umutima uhagaze na kudeta yakozwe n'igisirikare muri Myanmar. ONU yasabye ko imbohe zose zifunzwe zirekurwa. Urwandiko rushasha rwasohowe n'abadiplomate ba ONU rurashigikira kugaruka mu biganiro n'intwari ishingiye kuri demokarasi muri Myanmar, aho igisirikare cyataye mu mvuto abategetsi b'abasivile barimwo Shuki. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden ntiyatevye gusaba ko intwaro ya demokarasi igarukanwa bidatevye muri ico gihugu, mu gihe umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, ishyirahamwe rya Buraya na Australia bifadikanije n'ibindi bihugu ku isi mu kunegura iyo kudeta. Igisirikare ca Myanmar kisigura kivuga ko cafashe ubutegetsi kubera amatora yabaye mu mezi 3 aheze yashikanye ku butegetsi umugambwe NLD wa Sushi yabayemwo ubusuma burengeje. Akanama ka ONU kajejwe umutekano hamwe n'inama ya bose ya ONU ejo kuwa kane baratanguye igikorwa cyo kwegeranya amazina y'abifuza guhiganirwa ikibanza cy'umunyamabanga mukuru wa ONU. Antonio Guterres aramutswa ONU muri iki gihe yatangaje ko yifuza kongera kwitoza. ONU izotangura igikorwa cyo guhitamwo amazina y'abakandida mu kwezi kwa gatanu canke ukwa gatandatu. Ariko Guterres naho biruko aranebagurwa n'amashirahamwe ategamiye amareta, ahavuga ko atariko arakora bikwiye mu kurwanira agateka kazina muntu ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa Jean Castex yavuze ejo ku munsi wa kane ko mu gihe ikiza ca COVID-19 kigiteye ubwoba mu gihugu, atibaza ko hakwiye kuhagarikwa imirimo ukundi gushasha, ariko ahanura abanyagihugu gukurikiza ingingo zo kwirinda uwo mugera. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri COVID-19 i Paris, Castex yavuze ko mu gihe abandura mu Bufaransa bakiri hejuru byagabanutse kuruta uko byari mu kwezi kw'icumi. Yaragabishije ko mu gihe ibintu byo bandanya biyangara, leta itazokwihangana guhagarika imirimo mu gihugu. Umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa yavuze ko kuva kuwa gatanu leta itegekanya gucandaga ubundi 1,700,000 by'Abafaransa gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Rakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru.
mukomeje kumva ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 88 n'ibice bitatu, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yacu iyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Inkingo za COVID-19 za mbere ziragera mu Rwanda muri uku kwezi. Tuzakira inkingo zirenzeho miliyoni 1. Turazibona rero mu byiciro bibiri, ibihumbi 102 na 960 bizaboneka mu gice cyo ku kwezi, hanyuma mu gice cya kabiri 996 ziboneke mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Dr. Daniel Ngamije ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda yaganiriye n'ijwi rya Amerika ni mukanya. Mu Burundi ho abantu 34 bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza ejo bakatiwe igifungo cya burundu. Aya makuru n'ayandi tubafitiye turabagezaho mukanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi, aho urukiko rw'ikirenga muri icyo gihugu ejo rwakatiye igifungo cya burundu abantu 34 rumaze kubahamya icyaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza, kwica no gusenyera abaturage. Iryo tsinda ry'abantu 34 rigizwe n'abasirikali, abapolisi, abanyapolitike, abanyamakuru n'abo mu miryango idaharanira inyungu za politike. Muri abo bose abatarapfuye baba hanze y'u Burundi. Inkuru ya Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Godefani Yombare ni wari kwisonga ry'abakiriho. Iyo ntwazangabo yo mu rwego rwa General akaba nabo bari kumwe bakatiwe gufunga ubuzima bwabo bwose na sentare ntanyuzwa y'u Burundi. Ubwo rubanza rukaba rwagiye habona kuri uno wa kane. Kiretse rero gukatirwa umunyoro guherayo, baciriwe no kuriha n'indishi y'akababaro ku bintu byononywe muri iyo minsi yakurikiye ku gushaka gutembagaza ubutegetsi. Radio Rema FM izoriho amafaranga arenga gato miliyari zine z'amafaranga y'amarundi, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi imiliyoni zirenga 800, ubushikiranganje bw'umutekano imiliyoni zirenga gato 360, n'umugambwe CNDD-FDD imiliyoni zirenga 180. Hari n'abanyagihugu basabe ku giti cyabo indishi nazo zirenga gato imiliyoni 80. Uwuzi imbere akabari Bisaganya Albert, umupolisi w'ipete rya General aherutse gukukuruka, akaba asabirwa miliyoni 25. Patrick Mitabaro numwe mu bakatiwe uwo munyororo wo guherayo, akamenyesha ko ivyashikirijwe na sentare ntanyuzwa aragatotezo babandanya bakoregwa. Nta kinini twari twiteze turavye aho bazananye batwagiriza yuko turi mu bashatse guhirika ubutegetsi, batangura kuzabarafata n'amatungo yacu kuva na kera. Ibyabaye no munsi rero ni ibintu byatanguye kwibonekeza kuva arugitangura kuvugwa. Abantu atari bake mu barondegwa amatungo yabo yari yaramaze no gufatwa na kera. Ni ibintu ataworonka n'ingena bisigura hishije inyuma bya politike, ariko n'ubutungane hazogera igihe bukora hanyuma abantu barenganurwe nayo gushika ubu nta gisumba aho twari twiteze. Umushingamanza Janvier Bigirimana we wabona ko ugo rubanza ari rwa politike. Hari abantu bari kubagirizwa yuko bisha abantu shanke basambuye ibintu ku rubanza n'ivyo ruvuga, ariko igihe haba imyiyamamazo yo kugwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, hariho abantu batari bake muri aba bariko baravugwa muri no rubanza batari mu gihugu. Umuntu akibaza ingene ubwo butungane bashoboye gufundikanya ngo berekane ko abantu bafite ibintu basambuye, bafite ibyo bononye, mu gihe niyo myerekano nubwo baba bayishikiye usanga batari mu gihugu. Janvier Bigirimana amenyesha kandi ko ubutungane butigenga aribwo butuma hacika imanza nk'izo zidakurikiza amategeko abagenga igihugu. N'abantu bahunze igihugu kubera bariko baratotezwa, n'abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi haba mu vya politike baba abahanira agateka na muntu. Urubanza rwerekana kandi yuko ubutungane bw'i Burundi bubandanya buba igikoresho c'ubutegetsi, mu gihe ubwo butungane ahubwo twisunze ingingo ya 60 y'ibwirizwa shingiro bwategerezwa gukingira uburenganzira n'inyungu z'abanyagihugu mu gihe bashoboye gutotezwa n'ubutegetsi.
urwo rubanza rero rusohotse mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraherutse gusaba ikigo cy'igihugu kigenzura uko imenyeshamakuru bikora sense kuganira n'amaradiyo yafatiwe ibihano. Patrick Mitabaro abona ko ivyo biganiro bitagishobotse mu gihe Bobo Rugurika arongoye radio RPA na Innocent Muhoza arongoye televiziyo Renaissance bari mu bakatiwe uwo munyororo wo guherayo. Twahamagaye akarenga rimwe kuri telefone ngendanwa ya Agnes Bangiricenge avugira sentare Ntahinyuzwa kugira agire icyo ashikirije ku majambo yashikirijwe n'abo urubanza ruraba, eka n'ayashikirijwe n'umushingwamanza Janvier Bigirimana, aho bose babona ko urwo rubanza ruhengamye. Telefone yacamwo ariko ntiyayitavye. Twanamuruyikiye ubutumwa bugufi ku murongo wiwe WhatsApp, naho nyene ntiyishuye, ariko tukabona ko ubwo butumwa bwamushikiriye. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Turacyari mu Burundi. Leta y'icyo gihugu iravuga ko nubwo kiri mu bya Afurika byatoranijwe guhabwa urukingo rwa COVID-19 itazemera kurwakira. Ejo ku mugoroba komite y'igihugu ishinzwe kurwanya virusi ya corona mu Burundi yarahuye ishyira habona imyanzuro mishya yo kurwanya ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Eloge Willy Kaneza nibyo tubwira. Umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko ikiringo c'isekeza ryo gupima abantu mu kivunga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura catanguye kuva kwa 11 ukwezi gushize, hamwe no guhimiriza abantu mu gihugu cose kwipimisha, cerekana ibitigiri bishimishije haba ku bantu bitabira kwipimisha, abakira, hamwe n'akamaro imiti itangugira, kugira ngo leta ikomeze ironka uburyo buhagije bwo gukingira abarundi n'abanyamahanga bari mu gihugu mugera wa corona. Muganga Tadeni Kumana avuga ko amafaranga abasohoka igihugu basabwa kugira ngo baronswe certificat avanywe ku 10,000 akaja ku 60 by'amarundi. Abantu bagenda kwisumamwo canke ingenzi bahora bariha amahera 10,000 kugira baronke irya certificat. Aba n'abagenda bava mu gihugu ubu bazoriha amahera 60,000 ni banki nkuru y'igihugu kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ikindi naco nuko iyo umuntu yinjiye mu gihugu ko turana yuko nabinjira umaze ko tubapima bose, harimwo abo dusanga baje binjiranye uwo mugera. Abo rero kugira nabo nyene bafashe kubera baba bafite uburyo sumbuye bazofasha kugira ngo imiti n'ibiryo dukoresha kugira ngo tubatunganirize igihe twabatoye kumugera, nabo barihe kugira ngo tubandanye dufashanya kandi leta ibandanye ironka n'uburyo bwo gusahiriza abo hagati mu gihugu. Muganga Ndikumana aramutse ubushikiranganji bw'amagara y'abantu asigura hanini cyatumye aya mafaranga aduzwa. Usanze rero nk'abantu bashika 400 ku munsi aba bakira bonyene uravye akazi baba bafise, kandi tukaraba n'ibikorwa mu bindi bihugu, birumvikana yuko nabo bwisho baterereye, kuko 10,000 twasanze kugura urupapuro uko ijya vignette ijako y'ubuhinga bwa none, ababikora nabo bazosaba amafaranga. Birasaba yuko n'abafasha muri logiciel kugira ngo ibintu bikorwe bazosaba agahembo. Nico gituma umugwi w'igihugu wasavye yuko uwusabira certificat ashobora kuronka ikendege y'idolari 1,000, bibaza neza yuko amafaranga 60 y'amarundi atari kirenga. Umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya COVID-19 mu nama wagize imyanzuro igasomwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu wanavuze ko kugeza ubu urucanco rutari ngombwa ku barundi. Umuntu wese yinjira aja muri karantene naho yoba ari candagishije ivyo kugira ngo turabe yuko atamugera yoba aje afise. Kuvyerekera urucanco nagira ngo ndabisigure neza. Incanco ziko ziratangwa, twebwe igihugu cy'u Burundi gisanzwe kiri mu mugwi novuga ishyirahamwe mpuzamakungu mwese ryashizeho ryo kuraba ivyerekeye ingene ibihugu byo muri Afrika bizoronswa incanco. Mugabo twebwe turiko turaraba ingene abagwayi bo mu Burundi n'imiti tubaha bariko barakira, tuva tuti burya urucanco nivyo ruza kugira ngo rukinge, ariko icihutirwa kandi ubu amahera menshi ko Imana idufasha tukabona abandi ujya mugera barakira ku rugero rushimishije ku bice birenga 95%. tuva tuti reka turangire ibisigaye tugenda tuvyiga, kwemera urucanco kutagwemera ico cyo gihambaye. Umuntu yo kwizera urucanco gusumba kwikingira no gukingira mugenzi we. Abo bakingiranira ariko bakomeje kuba benshi baja kwipimisha banisubiriza. Tadeni Kumana bahanura kugabanya kwipimisha inshuro nyinshi bagakomeza nyabuna ingingo zo kwirinda kwandura no kwanduzanya. Hariho abantu baza kwipimisha nivyo, ariko tukabona yuko bateza kumenya ko kwipimisha nivyo bikorwa ku buntu mbwa birafise ikiguzi, kwara amahera menshi, rero ko hoza abantu babona ko bafise ibimenyetso
ko twarabonye yuko hariho abenegihugu bashobora kuza uno munsi kaza mu ndwi ikurikira n'indi ndwi ikurikira kaza. Izindi ngingo zose zirimo yugarwa ry'umupaka wo hasi no mu mazi ziko zirakurikizwa kuva kwa 11 ukwezi kwa mbere zagumijweho co kimwe n'amadolari 30 asabwa bipimisha binjiriye ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura hamwe n'imisi ndwi babwirizwa kumara mu mahoteli biyugaranye bagakoresha ibipimo inshuro zibiri bagishika ku butaka bw'u Burundi hamwe no ku munsi ugira gatandatu. Kugera kuri uyu wa kane abantu 1334 nibo leta ivuga ko bari bamaze kwandura umugera wa COVID-19 kuva mu kwezi kwa gatatu umuntu wa mbere awutowe ko babiri ukaba warabahitanye mu gihe amajana 773 bakize nayo amajana 889 bakaba bakigwaye. Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika. Arakoze Loge Willy Kaneza. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ejo rwaburanishije urubanza rwahoze ari abayobozi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu iburanisha ry'ejo urukiko rwumvise bwana Inyansi Nkaka bakunze kwita Laforge Fils Bazeye wahoze avugira FDLR. Yavuze ko ibyaha bimwe mu byaregwa atabikoze kuko nta bubasha yari afite ku gisirikare igihe cyagabaga ibitero mu Rwanda. Iyi nkuru turayibaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda. Bwana Inyansi Nkaka bakunze kwita Laforge Fils Bazeye wakomeje kwiregura kuri uyu munsi yabwiye urukiko ko yabaye umuvugizi wa FDLR kuva mu 2010 ari nabwo yahawe uburenganzira bwo kujya mu nama za komite nyobozi y'uwo mutwe. Asobanura ko mu mpera za 2013 abayobozi ba FDLR bafashe icyemezo cyo gushyira intwaro hasi no gusubiza mu buzima busanzwe bamwe mu barwanyi bayo. Yavuze ko iyo ariyo nama ya mbere ya komite nyobozi yagiyemo, indi nama yemeza ko yagiyemo niyo mu 2015 ari nayo avuga ko yafashe icyemezo cyo kohereza abarwanyi batanze intwari Kanyabayonga, Kisangani na Warungu. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yibukije uregwa ko ibyo avuga bigamije kwibutsa icyo yise amateka. Bazeye avuga ko mu myiregurire yashakaga kwerekana igihe yemereye kujya muri izo nama ko nizo yagiyemo ibyemezo byafashwe bigendanye n'igisirikare. Avuga ko bikuye kumvikana ko inama zakozwe nyuma ya 2015 byakozwe n'igisirikare kitagishije inama bari muri FDLR mu rwego rwa politiki kuko igisirikare cyari kibifitiye uburenganzira. Yabwiye urukiko ko ibikorwa byose bya gisirikare bitegurwa mu bwiru bukomeye bikamenyekana nyuma byarangije kuba. Bwana Nkaka arasobanura ko ibikorwa byo kugaba ibitero ku Rwanda we nk'umunyapolitiki nta ruhare yabigizemo. Avuga ko igisirikare cyari gifite uburenganzira bwo kuba cyagaba ibitero ntawe kigishije inama. Uretse guhabwa inshingano zo kuvugana n'itangazamakuru ngo nta zindi ngufu ijwi rye ryari rifite. Hari n'izindi nama avuga ko atajyagamo n'abandi bayobozi mu rwego rwa politiki kuko ngo yakundaga kuba ashakisha internet ya telefone. Maître Milton nk'ubumwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko ibyaha 7 Inyansi Nkaka hakurikiranyweho bigaragara ko atabikoze ku giti cye ku buryo yabiryozwa nk'agatozi. Yavuze ko bishingiye ku nshingano z'umwanya yari afite mu mutwe wa FDLR. Uyu munyamategeko akavuga ko uwo yunganira atagombye kuba bikurikiranwaho mu rwego rw'amategeko. Yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha butagaragaje niba koko Nkaka yari afite ububasha ku gisirikare uretse kuba umwe mu bari bagize komite nyobozi. Avuga ko nta mabwiriza yari butange ku gisirikare ngo kibe cyahagarika igitero icyo ari cyo cyose cyangwa se ngo abashe kuba yari buhane umusirikare uwo ari we wese. Maître Nkuwatindanye ijambo avuga ko asanga kuba muri FDLR nk'uwo yunganira bidahagije ko byagira icyaha cyamutera gukurikiranwaho kuba mu mutwe w'ishyirahamwe rikora iterabwoba. Avuga ko ntaho amategeko abihuza mu buryo butaziguye. Yavuze ko umugambi wa leta wo guhamagarira abahoze mu mashyamba gutahuka bitavuze ko yabaga igamije kubacira imanza, ahubwo kwari ukugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe mu mugambi wo kubaka igihugu. Kuri uyu munyamategeko ikibazo si ukuba muri FDLR ahubwo ikibazo cyaba gukomeza kwinangira bakora ikibi. Aravuga ko nk'uko abandi baciye mutobo mu majyaruguru y'u Rwanda barimo n'abasirikare uyu nawe yashyirwa muri icyo cyiciro. Umucamanza abajije impamvu uruhande ruregwa rutumva ko kuba muri FDLR bitagize icyaha mu rwego rw'amategeko. Maître Nkuba avuga ko ashingira ku murongo ubutegetsi bwahaye ibirebana n'abahoze ari abarwanyi muri FDLR ko kugeza ubu hari n'abatahutse nta kibazo bafite ku butaka bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko Maître Nkuba avuga ibihabanye n'iby'uwo yunganira kuko we ubwe yaburanye yiyemerera ibyaha hafi ya byose akabisabira imbabazi. Umushinjacyaha yibukije uburyo Bwana Nkaka na Colonel Jean Pierre Seka nabo bafashwe ko bari bavuye mu butumwa bw'akazi. Kugeza ubu Nkaka ntiyemera icyaha cyo kwica abantu, kugaba ibitero ku baturage ndetse no gukora iterabwoba
ku nyungu za politiki. Ibi byaha ubushinjacyaha bushimangira ko bitatanga umurongo mu myiregurire ya Nkaka kuko ibyo Metre Nkuba avuga binyuranye. Metre Milton Nkuba arasaba urukiko ko Nkaka yahabwa imbabazi agasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko leta yabikoze ku bandi benshi bahoze ari abarwanyi ba FDLR barimo n'abakomeye b'uwo mutwe. Ikindi kandi avuga nuko ngo ubushinjacyaha nta muntu n'umwe mu bahoze muri FDLR batahutse bugaragaza ko yarezwe ibyaha bisa n'ibya Inyasi Nkaka, bityo agasaba ko nawe atakurikiranwa. Ubushinjacyaha bukomeza gushimangira ko abaregwa bagomba gusobanurira urukiko uburyo bafashwe n'ubutumwa bari bavuyemo mu gihugu cya Uganda. Bwana Inyasi Nkaka bakunze kwita Laforge Fils Bazeye wahoze avugira umutwe wa FDLR na mugenzi we Colonel Jean Pierre Sekanabo bakunze kwita Abega Kamara warushinzwe ubutasi bw'uwo mutwe bafashwe mu ntangiriro za 2018 ku mupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyaha byinshi baregwa barabyemera bagasaba imbabazi bakemeza ko bafashije igihugu mu gutanga amakuru meza. Umucamanza yanzuye ko azasubukura urubanza ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 2021. Ubushinjacyaha nawo munsi buzatanga imyanzuro ya nyuma muri rubanza biboneka ko rwerekeza ku musozo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Urakoze Eric Bagira ubusa. Turacyari mu Rwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasohoye urutonde rw'agateganyo rw'inkingo za COVID-19 zizatangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi bigizwe ahanini n'ibikennye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere. Ni muri gahunda yo gusaranganya inkingo ku isi izwi nka COVAX. U Rwanda ruzakira inkingo zirengaho gato kuri 1 miliyoni. Ese ibi bivuze iki ku Rwanda? Mugenzi wacu Edi Rwema yabivuganyeho na Minisitiri w'Ubuzima Muganga Daniel Gamije. Izi nkingo nk'uko ubivuze tuzakira inkingo zirenzeho 1 miliyoni mu cyiciro cya mbere cy'ibihugu bibonye inkingo mu buryo bwihuse biturutse mu cyitwa COVAX facility. Muri izo ngizo harimo ibihumbi 2,960 mu Rwanda rubonye za Pfizer mu bihugu bine byo muri Afurika birimo South Africa cyangwa Afrika y'Epfo, Tunisia, Cape Verde n'u Rwanda nyine. Akaba ari inkingo zitubonye nyuma y'isesengurwa ryakozwe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima na Gavi ku myiteguro n'ibyasabwaga byose kugira ngo igihugu babashe kubona izo nkingo. Turazibona rero mu byiciro bibiri, ibihumbi 102,960 bizaboneka mu gice cy'uku kwezi turimo mu matariki 15. Hanyuma ikindi gice cya kabiri 996 tuboneke mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri. Ibyo ari byo byose umuntu ntabwo yavuga ko ari inkingo zihagije u Rwanda rukeneye, ariko ni intambwe ya mbere kuba igihugu kigiye kubona izo nkingo. Umuntu yakwibaza nk'abantu ba mbere muzaheraho mu gutanga izo nkingo ni bantu ki? Birumvikana ntabwo izi ngizi zihagije ku zo dukeneye, kuko tugomba gukingira nibura abantu 60% batuye mu Rwanda. Tukaba rero tuzakenera inkingo nyinshi. Iyo rero urebye umubare w'abanyarwanda dufite 60% yabo biragenda bikatugeza hejuru ya miliyoni hafi 12 z'inkingo za doze tuzabona kugira ngo buri wese abone nibura inkingo ebyiri kandi tugere kuri 60%. Izi tugiye kubona cyane turaza kuziha abakozi bo kwa muganga, kuko nibo bumva bagomba kubanza kurindwa kwandura indwara kubera akazi bakora gatuma buri munsi bari kumwe n'abarwayi barwaye COVID. Nitumara abakozi bo kwa muganga, ni ukuvuga abaganga, abaforomo, abajyanama b'ubuzima n'abandi bakozi bo kwa muganga bafasha mu mirimo itandukanye yo kwa muganga, tuzakurikizaho abantu bakuru hejuru y'imyaka 65 cyane mu bafite n'izi ndwara karande nazo zituma abenshi muri bo barwaye COVID. Tunakurikizeho abantu bari mu nzego z'umutekano badufasha kubahiriza amabwiriza ya COVID, kuko nabo ubasanga kwa muganga, ukabasanga mu muhanda aho bafasha abantu kwirinda. Nuko gahunda imeze, tukazagenda rero twongera nyine umubare w'abo dukingira uko inkingo zagenda ziboneka. Nyakubahwa Minisitiri, iki kibazo ahanini ndakibariza abasura u Rwanda cyangwa se abandi banyarwanda baba hanze bifuza kujya mu Rwanda. Mu mabwiriza mashya mwafashe icyemezo cy'uko mbere y'uko umuntu afata urugendo rujya mu Rwanda bizajya bimusaba ko aba yipimishije nibura amasaha 72 byavuye ku masaha 120, hanyuma yagera mu Rwanda
akajya mu kato iwe k'iminsi 7. Ese ibi byakuyeho bya bindi by'uko abantu babanza bakapimirwa ku kibuga cy'indege barangiza ndetse bakajya mu kato k'amasaha 28 mu mahoteli? Byanogejweho kurushaho, ndetse hari n'inyandiko mu kandi iza gusohoka ibinozo hari n'abisobanura kurushaho. Icy'amasaha 120 cyo ndacyumvikana ku bantu bajya kuza mu Rwanda, byagaragaye ko amasaha 120 iminsi 5 niko bingana. Wabonaga ari igihe kinini cyane ku muntu wasuzumwe